So KATAMUTI arubatse canke n'umujene? urakoze nagomba kubwire ntakubesha n'ubambeshera ntawe mfise uwo bambeshera gusa abaswahili bakunda kuvuga ngo bakunisingizia mimi sina bakunisingizia mtoto sina bibi sina niko hivi uwo batakubeshera nawe oya urumva maze kubura uwo bambeshera sinoronka uwo batambeshera urakoze sindakunda urumva sinzi kunyegeza imbere y'amakungu canke ubwo ntibyarengeranye ngo nawe uzava mukunda urakoze birashika ni filime twakoze birashika ariko bishitse nzoba ndi mwisezerano ariko seniteze sinibaza ko bitoshitse ariko bizoshika ndindiriye abandi bagenza anje bayindiriye ndi muri babandi bita ibisature umusore yasatuye This is Homewood TV, together we can move entertainment. Turabaramukije bakunzi ba film aho muherereye mwese, abakunzi b'umuziki, abakunzi ba entertainment muri rusangi. Turabwiye ko dufise idiri yo guhiga abakinyi b'amareresi aho baherereye hose, tuzobarondera mpaka abakinye kuva kera bariko barakina, bariko barakora ibikorinka, bariko bategura ibintu bishasha bose muri rusangi. Twariyemeje yuko tugiye kubaha amakuru yabo, ivyo bakora, ivyo barimo na filme shasha bagiye gusohora. Ntiwibagire gufyonda subscribe na notification kuko bandanye bontu na makuru ari update y'abakinyi b'amareresi na cyane twarababwiye ko niyo diri twihaye niyo diri dufise tuzobahiga mpaka uyu munsi rero turi kumwe n'umukinyi w'amareresi akomeye akabana president w'umurwi kanaka araza kubibabwira neza reka tuganire neza mwumva amakuru yiwe mwumve filme bakinye ivyo baduteguriye na bishashe bafise muri kino gihe bagiye kudushikiriza turabaramukije Ego nagenda bahaye mwiriwe ego okay akazi nakanyu je mu ncamake banyita Nduwimana hakaba nakandi kamwe bavuga ngo nakabasani kubusani banyita Bazigiti hakabaho na Chongamuti Bazigiti mu Kirundi Chongamuti ni mu Giswahili ya Chongamuti amazina y'abakinyi b'amareresi aragoye bagenzi mwumvise ni Bazigiti mu Kirundi ni Bazigiti mu Kiswahili Chongamuti. So Chongamuti mwatenguye ryari gukina film? Ego je kuva ntanguye gukina gukora igikorwa hari mu 2008 ego nko mu itariki 5 z'ukwezi kwa kane niho natanguye kanone ego mwamaze gukina filme zingahe? Ego maze gukina filime maze gukora muri filime zishika 4 egome hariyo sinzi ko nogirako tubwire n'amazina yazo hariho yo twise Uncle Beckis akaba n'iyindi bita mapenzi ya kisasa akabaho n'iyindi bita birashika akabaho n'iyindi twita ijisho ryanje akaba nakandi rero siko turakora kadasanzwe kandi abarundi ndazi mu misi zabaza kakabona bita akataretse kabakasema iyo rero niyo uno munsi turiko turakora ya ndumva mwarakoze bihagije gusa rero filme zine zose muri yumvira yuko zoba zaramenyekanye gushikiyaho umuntu wari wese twobaza izo filme yo bazizi oya ntabyo nizeye zimwe barazizi izindi ntazo bazi yego wibaza ko agahaze ko bakariye kubizo filme zitamenyekanye zishike kuri bose agahaze jewe nda hamwe ndabishira ku ma TV hamwe atakunze gukurikirana ikibazo c'abakinyi b'amareresi yego niko gahaze mfise niko akangonongono kose kanje kari kwabo bantu yego okay niki wumva wo basaba bahindure kugira ibintu bigende neza nimba ari film isohotse imenyekane ku buryo bwose bushoboka nokuri ikintu basaba banje gushimira wewe uno munsi wanyitayeho no gushimira nabandi bagiye ko twitaho ariko icambere banje gushimira wewe utwitayeho nokuri ikintu basaba no kudufata mu mugongo ikintu cambere nk'abajournalist ahantu muri hose mudufate mu mugongo kuko atari mwebwe mudufashe mu mugongo nta wundi azodufata mu mugongo kuko ibintu byinshi turabikora bigaherera mu mazi wacu
mu mazu y'abantu ariko muga mwebwe mugize ico mukora biramenyekana mu Burundi no mu makungu biramenyekana kw'isi nzima niyo fashanyo ya mbere niwo musada wa mbere modufasha niyo mpamvu twiyemeje ko muri Homewood TV dutegetswe kurondera abakinyi b'amaresi dufise idiri tuzobahiga mpaka tuvuga ati tugede Kenimova Entertainment bose tuzobarondera mpaka tubabaza ivyo bakora mutubwire umugwi mukinamo umugwi wacu bawita Believers Company yego muba mujejwe iki muri Believers Company yego mwaka kanya akaba jewe mpagarariye uwo mugwi nkandi president yego Okay, muri Believers Company ibintu bitunganije gute binjira gute ukeneye kwinjira mu mugwi kuza kwifatanya namwe iyo bigenza gute yo cahe mbanje guha karibu ahubwo wewe nyuma yuko nza guha karibu abandi mu kwinjira ni inzira yuguruye sinzira yugaye ushitsi wacu turakwakira ntitwakira ibyo uzanye twakira ubumenyi amatara yiwawe uzanye hamwe twobesha ngo ni buryo kanaka dusaba oya nta buryo kanaka dusaba amatara yiwawe kuba uzi gukora kuba witaho ibikorwa kuba utadehukirwa mu bikorwa ico rico kintu kaniniya tugusaba mu bikorwa by'iwacu ego tugaruke kuri filme birashika tumaze imisi tubona amakava ico twakwitwa amafishe mu gifrasa tubona tembera ku mbuga ngurukana bumenyi canke n'ahandi iyo filme yo imaze gusohoka canke turasha kwironka tugiye kuri YouTube yo mu Believers Company bimeze gute wowe ikenera yo ironderera he ego urakoze byukuri ego birashika uyirondeye mwaka kanya tiko turavugana urashoye kwironka yego ntazo tuzobona kuri YouTube ziriko hariko birashika haramaze gushika kataretse kabagasema izo zamaze gushikako kandi niyo turiko turita igisho ryanje ndazi mwino misi hadatevye irashoboye kuba yashize kuri YouTube ku mbuga zose nikikubwira abakunzi bifuza kubakurikirana kuri YouTube bagende kuri YouTube yitwa gute tubwire chaîne ya YouTube by'ukuri bashaka kuronderera ko filme zanyu wandika ko Believers Company ucironka ico wifuza ego tubabaze kandi akabazo tumenyeye mu bindi bihugu turabona abakinyi b'amareresi bakinye filme bava mu migwi itandukanye bose ni kubera ki mu Burundi umugwi ari wo wose ukina kwawe udashaka kuja hamwe n'uwundi mugwi bakine filme bari hamwe urakoze kumbagira ico kibazo kuko na jewe cyari kibazo cyari mu mutima cyari kibazo mu bisanzwe cyasa n'ikibira mu mutima wanje burya abarundi keshi sinzi ko aruko twaba twinobana sinzi yuko aruko twaba dusombanya amatara ariko nkaje gucimiro ciwanje niko ndiyumvira ko twese twogiye hamwe tukaraba ikintu dukorera hamwe kugira abarundi tumenyekane atakwinobana kuko umenga muri filime yiwacu mu mareresi yiwacu umenga turinobana ariko ntibyari byiza dukwiye kuja hamwe tukungurana ivyiyumviro kuko iciyumviro burya nicyo kintu ca mbere igome Okay, tugaruke ku buzima bwa Katamuti. Katamuti akora iki mu buzima busanzwe bwa misi yose? Yo urakoze kumbagira ico kibazo. Yo ndagikunze cyane. Ico kibazo je akazi kanje nkora ka misi yose. Jewe ndumurondezi. Ndumurondezi. Arondera iki? Tubwiye umurondezi, tubwire n'ivyo urondera. Urakoze. Nico nashatse kumbaza nk'umujournalist. Kandi urakoze kumbagira je akazi kanje ka misi yose. Jewe ngurisha ivyuma sinzi ivyuma niko kazi kanje kamisi ongera nkaba n'umufundi adasanzwe yego dusigurire ivyuma ni vyishira amafera beto hari ivyuma byo kushira ku nzu ku miryango tubwire ivyumudandaza ubwoko bwavyo hari kintu mu Kirundi bakunda kwita mu Kirundi sinokivuga mu Kirundi bakunda kucita mu Giswahili ngo ni takataka ariko yari takataka kera ni kitakataka icuma yari takataka igihe twaba tubijana mu mahanga ariko tubikura tubishikana tubishira mu gihugu cyacu cy'u Burundi bakabihingura mu ibindi vyuma bikenewe n'ivyo vyuma ncuruza niko kazi kanje kuburondetse inyuma yaho ndumufundi yego
ego twariyemeje yuko mu minsi iri imbere tugiye kuza turasanga abakinyi b'amareresi ku bikorwa byabo aho bakorera. Nizere ko nawe tuzogusanga ahantu ukorera uzobona tuje gusa nizere ko tuzogusanga ahantu ukorera turaba akazi ko kipanze turaba uko bimeze. So ndakubaze akandi kabazo tugaruke kuri filme nyene. Ni giki ubona ugiye gukora mu mugwi wanyu kugira filme zanyu zive ku rwego ruriko zifate urundi rwego? Nukuri urakoze kandi ndagushimiye cyane. Ibintu ngiye gukora si kimwe, ni byinshi nibikorwa byinshi bihari. Tugiye kuza turarondera nka mwebwe, kuko mwebwe nimwe muri nzira yacu, nimwe biraro byacu, nimwe tugiye kujabukiraho, kuko tutajabukiye kuri mwebwe nta bandi bantu twojabukira. Ico nico gikorwa ca mbere kiri imbere. Igiza kabiri, nkuko twabyiyemeje n'abagenzi banje, nkuko ndi murongozi mwiyo believers, ngiye bandanya ndondera n'abandi bantu bo dufata mu mugongo, kuko inguvu zacu ndabona inguvu zacu aho zigeze twazikoresheje. Tugiye gufata kongereza inguvu, twongeze turondere abandi bantu nka manager badufata mu mugongo. Hari hindi nguvu igiza kabiri kwitanga icyo kintu ca mbere muri filime, kuko muri filime utitanze nta kirimo. Ngiye kongereza kwitanga, tubandanye dukore izindi filime. Mbere kintu ko turakora kirekire ya ama season, nicyo kintu kirekire tugiye gukora, izo nguvu ngiye gukorerako. Okay, turese kuba twobaronka ku ma social media canke ku mbuga ngurukana bumenyi, nihe handi twoshobora kuronderera umugwi Believers tukabaronka? Ego urakoze. Uciye muri Rohero Avenue Moso inimero 5 bashiye kuronka Believers, ariko mu ntegekanyo teko turaba kuntu ko kwimura ibiro byacu, kuko twebwe abantu babasani tuguma twimu ko tugiye turevoliwa, niko tugenda na twebwe ibintu byacu byevoliwa. Nkubu tugiye kuraba kuntu two hindura gatoya biro, ko biro yacu ntihagaze, irabandanya nkuko uko twigira imbere nuko nibyi wacu turabyigira imbere. Kandi ndazi tuzobamenyesha tumaze kuhindura biro byacu, tuzobamenyesha aho twimukiye. Nte turabemere ko tuzobarondera paka tubonye aho muzamwimukiye. So KATAMUTI arubatse canke n'umujene? Urakoze. Nagomba kubwire ntakubesha n'ubambeshera ntawe mfise. Uwo bambeshera gusa abaswahili bakunda kuvuga ngo bakunisingizia. Mimi sina bakunisingizia, mtoto sina, bibi sina, niko hivi. Uwo batakubeshera nawe? Oya, urumva maze kubura uwo bambeshera sinoronka uwo batambeshera. Urakoze. Sindakunda, urumva sinzi kunyegeza imbere y'amakungu canke sinzi. Ubwo ntibyarengeranye mu nabuze bava mukunda? Urakoze. Birashika ni filime twakoze, birashika ariko bishitse nzoba ndi mwisezerano, ariko seniteze sinibaza ko byo ko bitoshitse, ariko bizoshika. Ndindiriye abandi bagenza anje bayindiriye, ndi muri babandi bita ibisature. Umusore yasatuye nico gituma niki gikorwa ndagikunda ca muvu gusumba nabandi. Naracihebeye nico ko nabonye inzira zose zotuma bitampa uburenganzira bwo kukinireresi y'u Burundi. Nabonye nyene navuga ati reka ico kintu cyo mbuza gukina ireresi z'abarundi, menda gishira pembeni, igihe ireresi nzagiye imbere nze ndagikore. Urakoze. Okay, tugaruke kuri filme birashika. Filme birashika iyo birimo ibiki? Ucubwira ko natubwire kuri filme akatarese kabagasema. Kugira n'umuntu yumvise iyo titre avuga ati je filme ntegerezwa kuyiraba vyanka bishoboka. Ego urakoze. Mpere kuri birashika harimwo role imwe yakinye umusore ita Bekisi, Uncle Bekisi, abandi nabo bakamita Didier Meshake, nk'ivyo. Yarakinye neza no kuri gushika naho naje ndiko ndayiraba mbona mw'impanuro idasanzwe. Yahanura abantu babigeme bakunda urya n'uriya bataravye uwo bakunda n'uwo baretse. Aho rero yatanze impanuro nk'abakunda kuraba, abakunda kuraba baravye iyo role imwe bonyene bo kwiha mbere impanuro bonyene bosha bayiha nka bamwe bakoresha izo nzira yashatse kubereka.
Okay, akatarese kaba gasema nayo. Agateretse kaba gasema ihanura abantu bamwe bamwe nk'umupapa umwe usanga afise umukenyezi muhira mu nyuma ugasanga wa mukenyezi wiwe nta mubumba ugasanga so agoma hamagara utwana pembeni kamwe no munsi agasohora kandi yinjiza akibagira kandi ivyo ico gikorwa akagikora biri kumwe n'umwana wiwe w'umukobwa akibagira ko umwana wiwe w'umukobwa ari karamuraba ivyo akora ari karabibona gato usanga ni ya migani mu Kirundi hari umugani mu Kirundi baca ngo wibuhetse mukigisha uburi mu mugongo uwo byukuri uri koraba agatetse kaba gasema n'uwo mugani byukuri mbere nk'abazoyiraba bamwe bakunda ireresi z'ikirundi no kuri bazo gico bayivuzeko egome ya Katamuti tubabaza akabazo gato muri Homewood TV twagendeye mu kinywa mareretse cyangwa umustar wese atandukanye turamubaza akabazo kamwe akatubwira uko avyumva canke akatubwira ico yishura. Katamuti n'abagenzi bari mu muduga bavuye ngahe Bujumbura bagiye muri Kongo. Abo bagenzi harimo abakora business b'abarundi n'abakongomani bageze ku mupaka w'u Burundi na Kongo imodoka igize isanganya abantu boshingurwa hehe? Pardon? N'abagenzi bari mu muduga ngaha i Bujumbura harimo abakongomani n'abarundi bakora business bariko baragiye muri Kongo bageze ku mupaka w'u Burundi na Kongo imodoka igize isanganya abo bantu boshingurwa hehe? Je ntaje kuvyi wanje novuga yuko atasi idahamba burya ntasi idahamba mu Kirundi sinzi ko umugani w'ikirundi warumaze kumva bavuga ati ntasi idahamba kandi nta karere kadahamba urakoze niko ndacishuye ako kabazo kawe tubwira ahantu boshingurwa neza na neza abo bantu mu bisanzwe mu Kirundi ukavuze ikirundi navuze ati ntasi idahamba ariko abarundi bene wacu twogerageza tworaba ico dukora tukagenda tukabazana ngaha mu Burundi tukabashingura niteka ubashingura gute kandi batapfuye bagize isanganya gusa bagize isanganya sinavuze ko bapfuye niyo mpamvu nakwishuye ati ntasi idahamba kubera nategereye nabi niyo mpamvu nakwishuye ati ntasi idahamba bohamba abantu batapfuye Katamuti urakoze nari numvise nabi kandi urakoze cyane kunkebura yego bona bagize isanganya kucimbiro ciwanje ndafise imodoka yanje isa na rouge bishobotse no cha imodoka yanje ndayatsa beshi barayitse kaca simbira mu ico gihugu bishobotse nkagenda nkabashikana ahantu ndabahereza dogiteri akabakorerako. Merci sana. So Katamuti tugushimire cyane kuri no mwanya twamaranye nawe nigiki wobwira abakunzi ba filme ndundi muri rusangi nico wobwira abakunzi ba Homewood TV? Ego nawe urakoze no kuri ntawe gushimira no kuri ico nobwira abakunzi ba filme gukurikirana filme z'abakoreya gukurikirana filme z'abashinwa hari season z'abahindi uno munsi usanga bariko barazigiza abamere bazigiza abamama abana bato ugasanga amashuri biriko birabagora kubera izo sinema z'abahindi z'abafaransa ariko je nababwira imbere yo gukurikirana izo sinema z'ivyo bihugu byose n'ibindi ntavuze bo banza bagakurikirana filme amareresi y'abarundi ari mu impanuro z'ikirundi kuko burya abarundi ikintu cambere cadutunze ni impanuro filme yose y'ikirundi uzuyumvirize ndiko ndababwira mwebwe murora filme z'abarundi uze wumvirize filme yo mu Burundi uzosanga iyo ariyo yose n'igikengera irimwo impanuro y'ikirundi irimwo umugani w'ikirundi niho ndiko ndababwira ati mwebwe muhora muraba cyane izo filme z'abanyamahanga raba filme kwanza z'abarundi bene wanyu mwumvirize impanuro z'abarundi bene wanyu murakoze. Katamuti tubashimire cyane muzo turamukirize n'abagize umugwi Believers Campon umunsi umwe tuzoza kubatemberera abahari bose tubabone tuganire nabo ngiye kubaramutsa kandi byukuri karibu muri isanze ni wanyu ni mu Burundi iwanyu ni mu gihugu ciwanyu ahubwo rero muzoba mudushiriye aho twebwe twifuza kuko abantu hamwe ibwo nababwiye nivyo biraro tugiye gutamukirako nibyo biraro nibwo butanda ni wo musego tugiye kwiseguza muri ko muravuga ni mwebwe tugiye kwiseguza
mbwire n'abandi bamenyesha amakuru bagenzi bawe ko natumye ni mwebwe misego ni mwebwe biraro ni mwebwe mazi ni mwebwe byose kuko nta wundi muntu ashobora ikintu na kimwe atari umujournaliste umumenyesha amakuru wa TV kanaka w'iradio kanaka ndagutumye aho kajambo ukashikanire urakoze ugire umunsi mwiza Imana iguhezagire kuri igikorwa ukoze akoze. Merci sana bakunzi ba Homewood TV mwavyumvise twara kumwe n'umukinyi w'amarerezi yitwa KATAMUTI canke bazigiti akaba kina mugwi witwa Believers Company ukabukeneye kuraba filime zabo genda kuri YouTube wandika ijambo Believers Company ucugira subscribe na notification uzoza urabona filime zabo zishasha bariko barakora afise filime nyinshi afise filime ariko bategura afise filime yitwa birashika vuba cyane na murayibona kuri YouTube nyene bafise filime yitwa akatarese kabagasema ico usabwa gusana natwe no gupyonda subscribe kuri Homewood TV together can move entertainment dukundi ivyiwacu dushigikira ivyiwacu duteza imbere ivyiwacu nta munyamahanga azoteza imbere ivyiwacu nitwebwe nyene we kubiduza tukabishikana ku yindi ntambwe.